Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV turabaramukije turabaye kandi nikaze muri kino ikiganiro cingo n'imiryango ikiganiro cuno munsi tukaba tuza kuyaga ku kijanye no kwitunganiriza akazi turi kumwe n'ubusanzwe abikora nawe araza kutwiganira uko bigenda mbega umukristo yitunganirije akazi agakora gute mbega hariho ibisabwa nk'umukristo mbega kwitunganiza akazi hoho abakristo barabikora bakabikora neza kwagura ubwami bwa Kristo nivyo tugiye guca hirya nino turi kumwe na Ngabire Ange Chanelle turabaramukije Ngabire amahoro cyane murakomeye ukuri tumeze neza gose Ngabire ninde none Ngabire n'umurundi kazi mama yubatse urugo afise umugabo umwe n'abana batatu ndakijijwe hama nkaba nkora ivyanje yego tukashaka kumenya Ngabire none akora iki Ngabire n'umupatissiere no kuvuga akora ivyerekeye amagato canke imikate na vyene birajamwo ariko ntibigarukira aho gusa sivyo vyonyene ndakivuze ico kubera arico benshi banzimwo ngaho i Bujumbura mugabo umuntu yitunganiriza imigambi burya ntatunganya umugambi umwe gusa Ngabire arafise n'indi migambi atunganya yego hariho nyinshi ndiko ndipfuza kugerako yego mugabo uyu muvyo muriko murakora no gukora ayo magato yego ako kazi k'ubupatissier yego niko ndimwo yego nk'umuntu yitunganiriza imigambi Ngabire ico cimviro caje gute byatanguye gute icimviro canjemwo iyo wize amashuri uba wizeye ko uko biri kose diplome uzoshobora kuyikoresha kakuronsa akazi ugahembwa ukaronka amafaranga nk'abandi jewe ntivyari bimeze uko kubera yuko nari nashoboye kwiga primaire secondaire université ngakora université nayikoze nirihira byarangoye ahanini sinovuga ngo ni uburyo bwoba bwarangoye cane kuko wirihira no kubanza gukora ufise ahantu hembwa hanyuma ukiga mugabe ico gihe kubera vyari vyinshi byageze ahantu birananira ndagira surmenage aho novuga ko umuntu aca mu bwonko haba biba vyagoranye biba vyagonganya ari vyinshi wiga pendant la journée ugakora pendant la journée ugasanga umuntu saa 11 aba ariko arimvira ingana aja mw'ibarabara ugataha saa 5 z'ijoro biragera ahantu bikakurenga jewe rero ndahagarika ishuri urumva aho deja ni échec nini cyane uca wibaza none uzobaho gute ndaronka abana urugo aho hose ntafise akazi novuga ngo ndakora kandi yari imyaka myinshi nk'itanu umva navyaye abana banje ba mbere mukuru afise imyaka 10 bana ba mbere ntafise akazi kera naho mvuga ngo nari nshomye mugabo nk'umuntu azi Imana naratahuye yuko Imana yashaka ko mbandarera abana aho n'umuhamagaro ukomeye kurera abana urabizi iyo ufise akazi ukabuzi kutegerezwa mu kwezi kumwe gusubira mu kazi uheruka kwibaruka ndazi ko abavyeyi benshi bibabaza byica ku mutima ko ntakugira kundi je Imana yari yampezagije umushinga ntafise akazi naho nyene yikorera utwiwe ariko uko biri kose ntiwumva kunyuzwe ntunyugwa nubwo atacu ubuzi hanyuma ndatuka ndasenga umwaka wa mbere ndabwira Imana ntisonze ndagusavye akazi mfasha ngire gute hanyuma umwaka wa mbere birapfa wa kabiri birapfa n'uwa gatatu birapfa aho se nguma nsenga kandi nkumva mu mutima ntaha akazi naronse ngira nje gukora amagato kwera numva ndayakunda numva ari ikintu cyo nyinjiriza amafaranga mbwa nkaca mpura n'abantu banci intege imisi sinahura n'umuntu anci intege akanyereka ingene situation mu gihugu imeze nabi ngena atakigenda aho ubona aho ukora iki ubona hari ikintu nkaca numva ndacitse umutima umwaka umwe 2 3 hama ingene nagiye gutangura cyo ciyumvira urumva ko nari ndakimaranye imyaka nagiye gutangura rero ari abantu bansunitse kubera abantu turafise ikibazo cyane cyane abamama b'Abarundi n'Abanyafrika b'Abarundi kazi baratinya kuja guca amafaranga gutangura novuga kwitunganiriza umugambi hama ndabitanguye ikintu cyaciye gikurikira je natanguye kwikorera amagato nkorera abantu bo muri famille kakundi umuntu atelefona bite turabatumiye mu muryango tuzogira fete ko batiza umwana
hama nkavuga nti none ndabazanira iki kakantu ko kumva kudakora karakubamwo ukumva umengo ntacu maze basi ni igikino cotuma basi nzoza kurya n'umuryango wanje kuco gusa taco kubera ko ako kantu kaga complex ugasangana je nkaje mvuga nti boya sinza kuja muri uyu muryango ngo mfungure canke ataco nakoze nabwira abo bamama ntireka basi ndaza kubazanira ama dessert je nkaca ndabwira ko nkakora twatwo igiseke canje nkoze twatuntu abantu bose bakadukunda none utugurisha ngahe ariko je ntavyo ngurisha numva meze neza gukorera umuryango wanje nkumva ndatinya byasavye yuko nkorera gato abana bo mu muryango bari baronse diplome hageze aho baja no gutelefona mu biganiro vyo mu maradiyo bimenyekanisha imigambi kazomva umwara atafashe telefone aratelefonye nitwa Ngabire nkora amagato kandi atari jewe gwese nabo bariko ntitwishoboka nigute ushaka gukora ibintu nk'ibi ntushake kumenyekana ntushake ko abantu babigura baransunitse gushika naho umunsi umwe bagiye baragurisha amagato bagurishije amayide yanje bagurisha Ngabire arakora amagato ngo ntuse mariage kandi zana umunsi ndabona banzaniye amahera ngo ni avance ukore gato yari defi ikomeye cyane ntangura kujugumira kubera iki wumva uti ndagowe bavuga ngo amahera yabo nayariye nayakoresheje nabi ibintu nk'ibi ariko rero ikintu kiryoshe c'amafaranga nuko utanguye kuyakorera ntusubira inyuma kuva umunsi wanzaniye avance sinasubiye gukora ibintu biri gratis kada nari nabaze kwinjira mu rero ca ntangura guca amafaranga gutyo nkatanga kuronka igato imwe mu kwezi imwe mu ndwi imwe ku munsi gushika naho biba vyinshi ugahamagara n'abandi bantu bakaza bakagufasha bo wigisha ekipi yawe ukayiforma rero muri make nuko novuga ko vyari vyaratanguye cari igikorwa ata muntu umwe yari yaranyigishije nari nagitanguye ndi muto nabona ko umuvyeyi wanje yarakora amagato aryoshe cane gose hanyuma je nanje nkaca mpengera harya dahari yafashe voyage nje sigara ndakora amagato byari byo mu muryango twarabikunda mugabo nta wari yarabinyigishije nkaca sigara mu bitabo vyiwe nkaca subiramo ivyo nasoma amahosete adahari kuko urumva bitwara electricité twakoresha ifuru nkasanga akava muri voyage ari facture ya regide zingana gutya nkavuga ntere ivya regide zo biragoye usanga batwivye nanje amagato narasheshe urayatahiye urayahiye uruhande rumwe ese erreur gushika ndatina ndabimenya nange nasigara arambaza ati none ko atavye nakwigishije burya wabimenye ryari hasigara naho ndamurenga ati none nyigisha kanaka ari we yarabizi kuturusha mu muryango rero kwitunganiriza umugambi kwanje novuga ko ari uko kwatanguye ari nk'ikintu ufite sinari nzi ko mu bukene bwose nabayemwo nari mfise italo mu maboko yanje donc si ikintu nari nze kuja muri formation ngo hamangaruke ngo nitunganirize imigambi ni ikintu nari nsanganywe mugabo ntazi ko ndagifise kandi benshi bicaye ku matananto gutyo nyene batazi ko bicaye kukunza hawe wewe mu kumenya ko iciyumviro cawe ari ciza ki iyo tano yawe wari ukwiye kuyibyaza umusaruro haragiyemo nuko n'abandi bantu bagusunika baravuga ati no urabizi genda wibaza yuko igituma abandi bantu badatangura cyo bari co nyene canke bari izindi ntambamye intambamye ni nyinshi harimo nizo turema zitarizo hariho nko kuvuga ngo nta mutahe mfise dabo umugambi wose utangurwa na ide nciyumvira hanyuma ugakurikizwa no kwizera ese urizera muri iyo ide yawe urizera ko iyo ide niwayitanguriza kugira aho iri gushikanye urizeye ko ushaka kuvamwo amafaranga ico conyene la foi ukwizera ni ikintu kinini cyane gose kuko n'abandi bagufasha a partir y'ivyo wizera n'ivyo bakubona wemera intambamye yindi ihari ubwoba hari ubwoba bwinshi cyane mu bantu bwo gutinya kumaramara bwo gutinya kwishua kuko novuga ko nka ushaka kwitunganiriza umugambi uwo mugambi haba harimo risque no muri entrepreneuria yiri kuravuga muri definition ya entrepreneuria harimo yuko
hejuru yo kuorganiza no kurealiza iyo activité génératrice de revenus harimo na risque pour le faire. Iyo risque ni ukuvuga ngo biraza gukunda canke biraza gupfa. Mugabo umva ubwo bwoba rero iyo ubugize ntushobora no kwavansa. Ariko uwo mugambi kuhomba no kunguka birakukurikira ni ibintu bisanzwe cyane gose. No mu mugambi special Imana yagize hajya mu entrepreneur wa mbere ni Imana. Umugambi yagize wo kurema isi umunsi umwe yaricujije impamvu ya Irene. Muri Adamu yaragizemo esheke. Ashiraho plan ya Adamu wa kabiri. Urabizi ku gihe cya Nowa umugambi warageze ahantu Imana iravuga ati ibi nibiki natanguye ndijujije impamvu ya entreprise yanje yo kurema abantu nayigize. Yicuza irabiyicishira gutangura gushasha no, harimo kubandanya. Donc ubwo bwoba naho bwa buhari haguruka. Abazungu bavuga ngo kino ego. Donc risque yo kwikuraho yuko ushaka guhomba. Hari abantu bumva utangura kugira ubwoba bw'ibizoshobora gushika utaranatangura. Donc intambamyi ego hariho aussi n'abagukikuje bashaka kukudekuhaja. Cyo umushinga ntaye wanje yaranyakwajije cyane. Hejuru y'iyo famille asanzwe ari n'umuntu avuka mu muryango uzemwe entrepreneur gusa. Donc yaranshigikira kuko igihe cyose pâtisserie ego je suis pâtissière muganda akunda aussi na cuisine. Igihe cyose nakora iyo myaka je nago nigumira muhira ikintu cyambere cyanjyohera kwa kumutekera. Ashashira kuri plat nawe agaca yifotora. Niyo muntu ambaye yatangiye kunyigisha gufotora amasahani. Haca nguri isahani nziza kugira ngo ya foto kama uje nawe ko ndifoto. Mugabo wahejeje kuraba iyo foto we yaca yiherekezesha ijambo rivuga ngo ubona tuyigurisha ngaha. Vuga rero uravyishe byose. Byo nkora ndashaka kugurisha. Uri mu bintu byo gushaka amafaranga sinshaka kunezeza umuryango. Ngo wumva we yari umu entrepreneur. We yabona iki none gishaka kutungura ngahe ko twogikora. Nkoze jus wakoresheje ivyamwa bingana gute? Byaguzwa nga urumva ariko yimvira ingene mbega hamwe yo bihantabiliza byozana amafaranga yenda ngahe. Nuko mu entrepreneur yiyumviye. Rero c'est vrai abantu badukikuje hari igihe batubera intambamyi ukabona ko baguponda mais komeza. Umugambi entrepreneuriat ntushobora kuyikora utari determine. Utari determine ntibikunda. Kuko gucika intege ni ikintu udashobora gusimba niyo byagenda gute. Nakubwiye na exemple y'Imana yabaye determinira abandanya kandi ubu nyaza kwisatisfait gatoya. Ngo tukuma twigora. Iri satisfait kubwico Yesu yakoze kuri twebwe. Yarahejeje ico data yarakeneye mu bantu. Donc muri we turabera iko Imana yadushaka nico turi muri Kristo Yesu. Rero nuvuga ko Imana yabigifashemo neza. Tushaka dutera imbere. Mbega iyo tuvuze ngo gutangura iciyumviro birasaba no kwizera. Mbega tuba twizeye Imana canke tuba twizeye ni byose. Imana jewe ndi mu bantu bizera ko ide zose nziza umuntu ashaka kuronka ziva mu Mana. Hariho verset muri Bibiliya ivuga ngo c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Ni irema muri twebwe gushaka no gukora. Igihe kamanze developa akantu gatonya kugira nshobore kwishura ico kibazo. Igihe Imana ibaza Mose yanse ko Imana imutuma ati jewe nibo navuga ntibazonyemera. Yamubajije ikintu ufise mu ntoke n'igiki. Ngati mfise inkoni. Irya nkoni ya Mose niyo yakoresheje ibitangaza presque byose. Mu bami ba kabiri hari ahantu Elisa ahura n'umufakazi. Uwo mufakazi yaje amuririra amubwira ko amadena mu banye menshi kandi ko yapfakaye. Umugabo we yari umuprofeti mu bari abanyeshuri ba Elisa. Ambwira ati none nkore gute ikintu yamubajije ufise iki? Ivyo bintu byose tuba dufise c'est talent tuba dufise. Nsuye kuri uwo mugore amajije ngo ufise iki kuba atazi l'histoire yamubwiye ngo mfise nta kintu na kimwe kindi mfise atari akantu k'agasaho karimwo amavuta. Ncamubwira ngo genda mu nzu tore n'abana bawe mufate mwegeranye ibintu vyo muje no mu babanyi muzane ibintu byose mushaka gushamwa amavuta ucugenda wiyugarane mu nzu ngo aragenda arasuka gushikangira ngo kucanyuma naho mwana avuga ati je ntacyo ngifise nsigaranye dushamwa amavuta. Hanyuma aca yirukanga kwa Elisa. Cyambwira ati je nahejeje atati fata ajya amavuta ugende uyagurisha
wishura amadeni kandi ubandanye ubaho neza n'abana bawe. Iyo ni entrepreneur. Umva ko hahejeje kumuha umugambi. Rero ndi umuntu yizera ko aya ma ide yose turonka ava ku Mana. Ivyo byose Imana ibifise n'ivyo iba yaraguhaye n'amatara Imana iba yaraguhaye. Rero kwizera Imana of course kuko idiva ku Mana. Ega nico Saint Esprit atugiriye ntaduha amafaranga gutya mu ntoki. Aguhaye inide. Guhaye inide iyo ide nija nuko umuntu yambwiye ati fata ayo mavuta ya mugenda usuke nuko Saint Esprit zakaguha kayide ukumva ugashuha uti yo uyu munsi naronse ide ifoke. Harimo yego kwizera ku Mana ko byo byose biva kuri yo. Hamwe hose no kwizera kuko ntompi wizera Imana utizera ko ico kintu gishoboye biragoye. Hanyuma rero uko kutizera ko ushoboye ikintu ndashobora gutanga unide ishobora gufasha umuntu. Abantu nibagende bige genda mu maformation. Nta muntu yigera heza kwiga kandi nta muntu yikwijije na kwijana kandi aho ba wikwije nuko ufise utuntu wagiye urarahura uragenda ukarahura ubwenge. Simvuze ngo gesubira muri secondaire, simvuze ngo uja muri university, bigushobokeye ni byiza cyane gose. Mugabo hari amaformation menshi ajanye n'ibintu byo kwitunganiriza imigambi, hari ya leta igira ku ba jeune, hariho ama association menshi ngaha ja muri utwo tuntu twose. Nubwo umengo niba kubaza batuserukira ireshira hamwe nimba ugiye vanta nimba uvuga izina ryawe mugabo genda urahura ubwenge vugana n'abandi bantu n'Imana muri uwo mugambi wa entrepreneuria ntiyawikoranye kugira ashoye gucungura isi. Fare ko habaho Yesu, fare ko habaho na Mpwemu Yera. Abantu bose bagize ikintu cy'igitangaza. Niyumvume ngo turakeneranye, urakeneye kuvugana n'undi muntu wowe wabigenjeje gute. Niyo mpamvu nemeye kuzanga ni kugira ngo uri karanyumviriza adafise ide canke afise ukwihebura ko kumva ko mengo nimba ataronse diplome ya université burya arafise ikintu azi. Ushaka no kubuzi guteka isombe zikaryoha genda uzigurisha. Abantu bose bamenye bati Sombe House ni kwa naka ni kwa Yvette canke specialité yiwe ni biryoshe. Amana duhaye amatara menshi hari abantu batungishijwe n'ukuguru. Yes. Bakubita kabumba umupira ukiruka ngarana adakomprana n'ivyo mu mupira umaze. Ubwo batungishije. Hari abandi avuga ati jewe nzogenda ndirimbe. Hari n'abandi avuga ati jewe mvuza nto baratwenga ndi umukomedie ndabayeho. Ndashaka no kuba umu MC ndashaka kuba izo talent zose niziva ku Mana. Ubwo wowe niwigira confiance ukumva ko ushaka kuzikora ukiyizira nawe birakunda. Ariko kandi ugenda uhure n'abantu bavuga ivyo ushaka kumva. Jewe nababwiye ko namaze imyaka 3 mba découragé. Nabajije abantu ataribo. Nahura n'abantu bariko bareshua. Ibaze nk'umuntu ariko agira yugare alimentation. Vyikuru ugiye kumubaze yo kwishuri. Akubwira amagorwa aca ko influence ugaca usanga uri muri monde negatif. Hura naba Bibiliya ivuga ngo niba ushaka kubincabwenge wicarane nazo. Ja kwicarana n'abantu bakwanspira. Icarana n'abantu baguha valeur. Nimba babandi bagukikuje bakubwira ibintu baguponda ntahuri bubashire muri abana bigasohoka muri bo gatonya genda kurahura. Soma Google iruzuye, YouTube yuzuyemwo ama information atagira ukwangana. Ibintu dora turihira amahera atagira ukwangana tukaje kubikurikira. Wirondeye muri YouTube bisangaye. Mwo gashibaza none ko ikindinze kuriha ibihumba amajana kugira nje gukora iyi formation kandi muri YouTube ihari. Abantu nibagerageze barondera. Nkaje amagato ndayakora abantu barambwira bati none wowe warize mu Faransa. Nje nitwengera. Basi nta Kenya wagiyemo. Ya. None wabimenye gute? Ndarondera. Umunsi umwe nariyemeye kuraka ngenda ndavansa buhoro buhoro. Ugenda uriga kanaka. N'abantu baraza kugira turakunda ibi n'ibindi. Ese ntiwo kongera mwiki? Ntubatuke. Haguvuga uti okay. Bikanesenda. Gocho usanga abantu bariko baragufasha. Kugira rero kwizera Imana no kwizera kwigira icizere wewe birakenewe cyane gose ko ari bibi. Mu kwizera mbega hoba harimo agace canke la part yo gusenga kubaza Imana. Ego cyane gose. Kubera iyo ubajije Imana, je nkunda kuvuga cyane kuri Mpwemu Yera. Abantu benshi b'abantrepreneur b'abakozi b'Imana canke abantrepreneur basenga ntibazigera bakubwiye ingene bateye imbere ngo bibareke gushamwa Saint Esprit. Mpwemu Yera arakumurikira d'abord agera kuguhuza n'abantu badasanzwe. Mpwemu Yera araguha des idées. Mpwemu Yera arakurida akakubwira ati territoire yawe si
kora iki mpemu yera niwe n'umuhanuzi conseil numero 1 ni Saint-Esprit sino birapfa kandi twese twama vyapfuye tukicuza impamvu tutabanje kumubaza usanga wamusize kwera wibajije ngo naka yampanuye vyo kuko ashaka kuguhanura vyo canke ikintu kanaka Saint-Esprit bakubwira ati no ikintu niki ntukijemo ugiye uraraba rero abo bantu batwitangiye imbere nukuri urabona ingene bari dependant cyane gose ku Mana kugira ngo ibintu vyabo bihayisise ibintu n'Imana irabivuga ariko yabibwiye Yosuwa ati ni wasoma ivyanditse muri kino gitabo uzohayisisa uzoronka amahirwe canke ivyo uzokwantrepreneur vyose uzoronka réussite muri ivyo uzokunguka uzoronka amahirwe muri cyo uzoteganya umugambi wose uzokora kubwira ijambo donc kubaza Imana ikintu ca mbere yego muri ko maratubwira kubaza Imana gusenga kusenga Imana kugira ngo iguhuze n'abantu bo abantu bashaka kugutera intege muri ico gikorwa uri kurakora turashaka kumenya mbega none mu kubandanya ico gikorwa kuko habaraho intango hakabaho hagati mukabaho kubandanya hakabaho nakazoza byo ugende uratera imbere ugende uriyumvira mu kubandanya mbega hari ico vyica ico vyungura muri ya migenderanire yawe na Kristo Ndani kuvuga mu gutera imbere cyane oya nta kimwe vyica vy'ukuri nimba vyari vyazanywe n'Imana ari abavyifatamwo nabi ari abantu baronse amafaranga vraiment Imana baje bavuga ati Imana urumva rero wampaye urabeho kabisa nje ndifise meze neza ariko nta ntambamye nimwe yakagombye kubaho kubera kunguka cyane gutuma Bibiliya iremeza ko kugubwa neza ari umugabane wacu Madame Yvette ntushobora gufasha abana 10-20 ngaho mwibarabara ufise ubusa ngaho ufise uburyo n'umutima bien sûr urabikora uratanga kandi ukagira n'ibyo usigaje wawe donc kuganje nta nshobora kubona ko byo kwica mu migenderanire yanje n'Imana tujanye nayo oya deja nayi kugira ndahashike ni kuberayo ico vyungura nk'ubuye uko watanguye umeze Ngabire ko yatanguye igikorwa cyo gukora amagato ameze mu bijanye n'imigenderanire n'Imana uno munsi hari hashahindutse ni vyiza gusa ni vyiza gusa wazi iyo uri umu entrepreneur reka n'umuntu wese akora Bibiliya tubusaba gutanga ibigira 10 n'amashikano utacu ufise ntacu utanga mbona ibikunda rero tuba dufise nabo dufasha abantu bo mu miryango uranezezwa no kuronka ico utanga hajya uzura bi umuntu aje kugusaba atacu ufise umvume ngo mutuka mu mutwe hariho frustration ufise muri wewe akantu kagashavu kaba kari muri wewe ukumvume ngo ahubwo aje kugusonga aje kugutoneka ngebe iyo ufise ico utanga umutima wawe ukitanga unezerewe kubera warahezagiye utanga unezerewe urafasha ayo n'igihugu kikaronka ayo matagisa amakori yose badutangisha uyatanga unezerewe ko waronse urunguka cyane tuduge kwindi ntambo kivuga ngo Ngabire n'umukenyezi bafise urugo arafise abana mbega none biroroshe kuja muri vya bintu byo gukora amagato utari muhira n'abana n'umugabo biroroshe oya ntivyoroshe aho rero iyo kote nk'umumama vraiment rimwe irambabaza birababaza kubera usanga itandukaniro ry'umukozi asanzwe n'umu entrepreneur canke umuntu yitunganiriza imigambi ni kubera yuko uba ufise ijambo rya nyuma muri societe yawe ibipfa ni wowe uza gutora inyishu ibiza kugenda nabi biraba wewe gusa mu gihe wa undi nawe akora ibiza gupfa biraba sebuje canke biraba directeur wa societe warataka ryama kandi amasaha yiwe ageze ni kumenya niyo yaciye Jesse nshobora gupfa gutayena vyapfuye hama urumva ko hari abana sacrifice muhi babana ntibambonye birasaba gose sagesse birasaba gose discipline kugira ngo ushobore kubishaka umunzane bise nibigendeka kenshi abana babagwiza tunga canke abana b'abantu bitunganiriza imigambi n'ukuri mwanya umwe ngo baragowe
ariko kandi si cyane kuko osi ushobora kujeha umwanya wawe uko uwumva bivanye n'ico uza gukorera abantu ugashobora kwipanga ico kameme ni ciza mugabo wumva nkuje nko gukora amagato byarashitse aho nabarara ndakora kandi ntabipanze kandi ntabanje kubwira umushinga ntaye ngo no munsi ndarako kazi cyangwa ngo mbwira abana ngo uyu munsi ntimumbona byashika gutyo twararonka nka commande bakaca bakubwira ati iyo commande itegezwe kuzotangwa iyi saha iyi ugomba ku respect iyo saha wabiraba amasaha ugeze kukavuga uti ndabona neza ko hamwe notaha nkazogaruka je mu gatondo ibintu birapfuye byose ugasanga ngo uti reka nitange ndare ndakora ntumenya ngo uza gutaha sangapi nico gihe naba ahantu hitwa mu Kibenga hegereye amazi ntevye nahura n'amahipopotame kwibarabara ntivyaba vyoroshe zari ingaruka nyene urumva rero birasaba sagesse birasaba ubwenge birasaba no kwiga gukoresha umwanya wawe neza ibintu by'abarundi byo gufyina byo gukoresha umwanya nkaho mengo ufise amezi 2 mu munsi umwe birahagarara umunota wose urakonta uko utakaza iminota 30 niko ubura iminota 30 yo guhura n'abana bawe yo guhura na wa mugabo wawe ego harimo ibigoye harimo n'ivyoroshe harimo nk'uko par exemple ko iyo ukorera uri nk'umukozi wa leta biragoye gufata vacances aho yishakiye ngaho wikorera ivyawe urashaka kuyifata ukanayifata na kure ukanasohoka n'igihugu urumva byose wiga ure nk'umumama n'ukuri ntivyoroshe ngaho uri Imana iraguha ubwenge imigambi ya Ngabire uno munsi twovuga yuko ikiratera imbere kandi ariko arimvira no mu yindi migambi yakazoza mbega hari intege mufise mutera abantu bagifise yamayida kiri hasi abamaze kuyatangura yononekaye nakahe kabanga mu bibira nk'umukristo ariko ari muri rugendo nk'umukristo icambere na mbere nabanza gukuraho ni ca ciyumviro cyo kumva ko umukristo atagomba kurondera amafaranga none ubu baho gute umuntu ntabeshwa na mpwemu yera gusa byonyene ugomba no kuja gukora ukunguka kandi no utera inkuru mvuga ko abakwitangiye mu kwizera babandi wirirwa urasoma muri bibiri bari entrepreneur bibiri ifise abantu benshi cyane gose bari entrepreneur wa muntu yama gusenga gusa canke aguma mu rugo yibaza ngo kurondera amahera si vyiza no ba Yosefu ingene yakuye Egiputa mu bukene cagihe c'amapfa ya myaka indwi yari umugambi uteye ubwoba yari umu entrepreneur yashoboye kuvuga ati ndabahaye umugambi fata muze murakura ko 1/5 y'ivyo muri ko murunguka muri iyi myaka ndwi muzokunguka neza ati kugira ngo mu myaka indwi ikurikira y'amapfa muze mushobore kubaho yari idasanzwe Salomo umwami Salomo nibaza ko gushika insi yabaho nta mu entrepreneur turaronka ariko kandi birumvikana entrepreneuria ni ubwo bwenge buva ku Mana yari yarahawe ubwenge usitigeze imenya Paulo yari umu entrepreneur Paulo yaragurisha amatante ari kumwe na Madame Priscilla na Akira barakora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ariko kandi barajisha amatante bagakora rero nuwo wundi ariko aranyumviriza muri uno mwanya ataratangura ico nomubwira nimba mu vyukuri mu mutima we yumva ashaka naho yo bataratora yide amenye ko hari ikintu afise mu ntoki hari hiyo talent Imana yamuhaye kumbure ashobora gusenga Saint Esprit kamuhevela ikintu akora ico ni gikorwa Imana uhanuza Imana ikagikora Mana nkora iki aho hose najewe nakora nasenga iyo myaka 3 yose Imana yarampaye ide gusa sinayakira cyane ariko Imana yaba yayimpaye rero no kwankuraje umuntu wese nk'umukenyezi ndamubwira yuko birashoboka ko ashobora kwitunganiriza umugambi kanaka birashoboka yuko ashobora kwiteza imbere ahereye wanshaka no ku kantu gatonya ababona ko ari gato ko kato kagururira inzira ya binini ya byinshi atangure ntatinye gutangura kuko ntumenye ingene vyaryoshe kandi koko biraryoshe pe biraryoshe cyane gose kwitunganiriza umugambi kubera yuko biragukura mu bukene biragukura muri cya kibazo ca mbega ko bampemvye le 31 hazogera jengeze he kwitunganiriza imigambi umuronde rero jewe no hanura umuntu wese kandi na leta irabivuga ko dashaka kuronka akazi k'abarundi bose ko bisaba ko bihingira imirimo ko bakreya babe entrepreneur Bibiliya rero irafise ama exemple menshi duha
yo gukora nk'iyo example nari natanze y'umupfakazi yafashe utuvuta twose akagenda akagurisha akishura amadeni rero aba no bahanura vraiment bahaguruke utwo tuyide nyene basuzuguye baduhagurukana bizere banasenge cyane cyane basenga basaba mpemu yera kubayobora no kubarongora mu kintu ibona ko bazokungukamo ari rirya jambo dukunze kuvuga ngo territoire yanje ni Imana ihakwereka na n'igihe Aburahamu imubwira ati haguruka nkurikize ndakwereka ahantu rero tuyobogwa n'Imana gutyo umuntu akagenda aratera imbere umugambi umwe ushobora gupfa kahagarika ugatora uyundi idesimu ni nyinshi cyane Imana itunze muri ivyo bintu babandanye basenga babandanye bizera Imana irabikora yego ikibazo canje canyuma kugaco dusozera kino kiganiro nk'umukenyezi bamwe bati umukenyezi amaze gukora ivyo akaronka amahera menshi urugo ruca rusambuka ivyo mwembwe mubivuga kwiki aho vyabaye nyaza ko bwabaye ubwenge buke bw'uwo mukenyezi kubera yuko ahubwo uyu mukenyezi afise amafaranga urugo rugenda neza cyane gose umukenyezi ndakunze gutera inkuru abantu tugendana ndababwira umugabo arashobora kubwira umugabo ngo urashonje gaca gura ibiharage n'umuceri sinagusumye igendo iki umugore we nazovuga none ivyo bintu wansumiye nza kubiteka muki kutaguza isafuriya okay kandi ayikuguriye twara akiri isafuriya none hejuru y'iyo safuriya ntubona yuko hakenewe imbabura n'amakara umugabo aca yiyenerva none wowe umusaba gusa umusaba hanyuma mpejeje kubiteka ndakeneye n'ikimamiro ivyo bintu vyose umugabo ntashaka kuvyiyumvira bisobanura iki umugore Imana yamuhaye ingabire yo kubona utudetaye utuntu duto duto dukenewe umwana urashaka kumurihira amashuri akiga neza ukamugurira na uniforme ukibagira kumugurira istipe yambara munsi ukibagira isenge ivyo ni ibintu mama yibuka akibuka n'udusheshete papa we yabonye abona uruntu runini gusa ruri ngaho rero iyo umugore afise umugore w'ubwenge kuko n'abagore b'ibifu babaho na Bibiliya bivuga abumva ni babanda duga ku mutwe w'umugabo gaca bambwira ati wabonye ariko hajya muze murabe naho haba hari icyabiteye nta vyadukana gutyo haba hari icyabiteye kumbure ko barigeze gufatwa nabi kumbure ko umugabo acaja muri insecurity navyo birahari aho usanga umushinga ntahe mugora gose kwakira ko umugore yoronka amahera mbere akanamurusha kwero cabona kumengo ntaca kimaze mu rugo birabaryohera abagabo ko tuguma tubasaba naho navyo nyene bitaryoshe cyane ko nk'ubu abakenyezi bose bariko birigisha ibintu vy'iterambere bariko bigisha abagore guhaguruka kwironderera pa kubera abo bonyene bamenye ko baronderera umuryango kuko kenshi hari nk'abagore benshi bakubwira ati je nta ratio ntanga ry'amahera nayanje gusa nayo gusayangana ariko sivyo ufise umuryango hariho n'abandi bazi ubwenge acafata amahera yahembwa mwaka afata igice gikwiye akashira muri porte y'umugabo kugira juste aheshe ishema umugabo amuhesha agaciro amuremesha ati singiye kukuduga ngo ndakudomine nzoguma hahandi rema mugabo kenshi usanga urugo ruryoshe nta kintu na kimwe rubura umugore yafise imiryango yose ishironka abi wabo bararonka abi wabo umugabo bahabyohewe kubera ko nawe arafise mugabo muze muraba yataca afise ntihanduza n'umuntu w'iwanya kumva amufashe nako ntaca afise amuha rero noremesha abashinga ntahe bareme umugore aronse mwarabonye igihe ca covid bagerageje amastatistiki yerekanye ko ibihugu biri byatwagwa n'abagore byavyifashemwo neza cyane kurusha ivy'abagabo abagore bari bien organisé Imana arabahaye ico kintu je umuntu avugira rwose abagore ku rugo ruhande atwaca tugira ikindi kiganiro tugira ikindi kiganiro kubera yuko abagore ni inkingi z'umuryango iyo niyo nkingi atacifise iyo nkingi idashobora gusubirishamwo igitashe c'umuryango cakorotse iyo nkingi idashobora gusubizamwo rya dirisha wa mwana yatera ku mwembe canke ibuye ariko ashaka imwembe ku giti bizogenda gute umugore yafise urugo rwose ruca rutungana muca murya neza d'abord muca fungura neza kubera arazi gutora utuntu twiza umugore yafise mwambara neza mwese donc il faut ko abagabo bakorera kuri urwo ruhande barukorere ko neza bazosanga urugo ruca rumera neza nubwo bavuga ngo abagore bari dépensier niko ko
bakenera twinshi, hakenerwa twinshi fo nyene ko baturonka kugira ngo umuryango ubeho uryohewe umerewe neza. Yego murakoze cyane, ndabashimiye cyane namwebwe ku butumire bwanyu. yego akaba ari na hano duce dusozera ikiganiro cacu nkuko Ngabire Ange Chanelle aheje kubitubwira. Yikorera ibyiwe, arakora amagato n'ibindi bintu byinshi ngafise azotwereka muri kazoza, muga ubuye akora amagato. Iciyumviro mufise nk'umukristo, iciyumviro mufise ni ciza gose, bisaba ko mugisengera, mukizera n'Imana yakibahaye ko inyuma y'umwaka, inyuma y'amezi 3, inyuma y'amezi 4 muri kumwe na Kristo na mpemu yarabarongora muzoshobora gushika kwiterambere rirama. Mwakoze mwese mweko muradukurikira, mwakoze mwese gukurikirana kino kiganiro. Ubuntu bw'Imana buguri mu miryango yanyu no mu banyu. Imana ibahezagire.